Arne Slot umumenyereza wa equipe yitwa Liverpool yabahaye igikombe cya champion mwaka uheze akona tangaje n'impamvu atanze sact nico kintu cyamba ukazosubira kubyumva kuri Anfield uzuhunge iyo ndirimbo akone ashobora ndirimbo yawe nziza mu mateka ya Liverpool ya Josh Ofete bivana n'ibikuryohera ico bita kuryoha wewe ntiwayirimbye kuko ari abashobora guhekenya umubirizi bakubwiye ati umubirizi sinawukoza mu kanurarura ubwo rero icitwa kuryoha umwe wese ashaka kuryoherwa n'ibirura undi akajyoba n'ibisi igikombe cya champion gifise banganije na Manchester ugomba mbaziki ndamwagiriza iki nyene racari he ugomba ndamwagiriza ari katumwiragazi mu indi si bose babandanije kandi ko abantu bakumbuye gutwara champion ko Aronzo bamurenganije amakipe yarenganijwe Slot yarenganijwe none yarenganijwe amakipe akumbuye gifise kandi amakipe akumbuye gutwara champion uzote bakwatigwa vrema amakipe akumbuye champion ibike ko Slot ko yavuye muri Pays-Bas yitwaye aza kwa Liverpool mwakambera yitwaye abana amaklebe meza atakigira imipango bo muhani kwamira Miramba mbona niyo ikorera mu caka biro mwese bakure kukomezanya na Spalletti nibagitwaye Mirare gasike Tufate nka Marseille ibaze ko oya mukubitsa kazi uno munsi kwa Marseille cyane niyo Mohamed niyo Aronzo twakamuha kandi abo muragira mubwira ko Adem Chelsea nabonye ngo kuva umugabo yitwa Todingo yinjira mu myaka irenga bamaze gukoresha muri yaridi n'imiliyoni amajana 750 mu marokiti ariko ngo banabuze karikomasiyo mu nama Mariyiki hama ko Enrique nako uyu mugabo wo kwa Paris kuva yinje mu myaka 10 ningahe bakoresheje 2 miliyari bafise Champions League zibiri Egypt bari Barca asavye yuko ino sije ari wo yivuga ko gusa uyivuga ko iminota 10 turaguhebeye nta wonda guciramo Arne Slot yaseze na yirukanye mu Liverpool nirukanywe yatandukanye batubwiye yatandukanye na equipe yitwa Liverpool bagize divorce ariko kubwumvika ariko Jede San nabonye umenga bavuga ko ngo yizi sacked Uri the Sun it's over tubwire after long negotiation game over nyuma yuko bagize ibiganiro Slot rero yagiye ariko kandi se Slot gusa kubera ko na Ibrahima Konate na Vyanse ko mumvikana nabagiye gusohoka nk'umukinnyi agent libre kubera ko nta masezerano yengereje mu Liverpool kandi Vyanse ko mu erega ntazosubira erega ntazogaruka yamfite Garuka hariya Liverpool kore nizawutora imambo yamekwisha ntazogaruka ari imizigo yagiye ipakiye yibereye mu Faransa muri Fontaine aravaja baja USA Canada na Mexique mu gikombe cy'isi agarutse atahi wabo ni atagaruka atararonka azoba mu gikombe cy'isi aje mu Faransa amacaja muri club Mushasha yiwe atarayironka azogoma yipowe mu karere azoba mu gikombe cy'isi hasi uko bigenda kose rero Arne Slot yatandukanye na Liverpool Landry no kubaza ngo urumva ngo yarenganije ko namaze kumva ico bivuga ko ariko nyuma ya Arne Slot hakurikira kimwe Liverpool haravuga Anthony Raora ngo mumenyereza ashobora kuza kumusubirira yahora kwa nako kiri kwa Banamove nuba cyose amasezerano equipe twa FC Banamove ariko bivuga ko ashobora kuza kumusubirira umugabo witwa Ilaola ariko kandi projet Liverpool bivuga ko aba boss Fenway Group nubundi bifuza gusubira kandi ku isoko ryegura no gurushagura abandi bakinyi hakurikiye kijyoma yuko Slot atandukanye nino equipe yitwa Liverpool ariko kandi Ilaola waraza ko ari amahitamo meza ko nabonye David Jack umenyesha makuru wa TNT Sport bavuga ngo Salah washobora no kuba ngo yasuye kandi kubwira aje ngo bazibijanye na Liverpool nyuma yo Slot asotse erega Mosala ari nubwo yaseze yambwiye ati Sotagi ati banzu baze wumve situation ngene meze ko mwaka kubona ringi office ati ko mwaka kubona ringi office ngo naseze numve ko kuko bigaragara ko umubano wena Slot nwigeze umena neza hari uramuzi hari ibinyamakuru vyakoresha imvugo mbabarira amatwi ako nini mba nibaza ko nta boye mpori wabugiyemo mugabo Sky Sport cico kiravyemeza Arne Slot is sacked the Sun Clovis adufasha tuzana njya foto Arne Slot is sacked ngo has been sacked with immediate effect bivuze ngo uno munsi korabana none koraba gatatu afana Slot tobarara rimye interview Liverpool birashoboka bakaba mugoreye shakuba yarabimye interview urabona ko the Sun ngene banditse
kuko ariko muzo wa gatandatu Arne Slot sacked by baza ko ari sign ari sign yonyene nahandi naje nigezemo nabavuga ya ahandi bagenda barerekana ngo isofa vyarangiye abafaransa banditse ati Arne Slot se sépare batandukanye na equipe yitwa Liverpool Arne Slot se sépare ku ruhande rwanje mfatiye n'imbere y'umuzo w'umugabo witwa Klopp yaje gukorera mu ngato umugabo witwa Brendan Rodgers yaciye avaja muri equipe yitwa Leicester niba ntihenze yaciye no muri za Celtic Glasgow no munsi sinza aho ashobora kubagerereye mugabo ufatiye kuri equipe ya Brendan Rodgers uburyo yari yubatse yari equipe ya Liverpool projet yabo isa nkaho iri mu nzira y'amajambere mugabo iyo nzira y'amajambere igikeneye wa mumenyereza yabunyoye avuga ngo nkeneye umudefenseur amezuka afishe karitizi kubera nshaka ibi nanje kugira nze ntangibi mugabo kwa gusanga utunze Sako gusanga utunze ba Martin Scratcher gusanga utunze ba Alberto Moreno gusanga utunze bagabo nka Nathan Crane yari equipe ku ruhande rw'iwanje nemeza ngo ubwo bwiza burahari kubera Suarez na Daniel Sturridge burahari kubera ko umugabo witwa Philippe Coutinho burahari kubera ko Adam Rarana burahari kubera naka mugabo hari charnier ugeramwe kumva gahinda ivyo rero biri mu bintu vyari vyarazengambitse Liverpool bituma novuga ngo itagera kuri ya ntambwe yayandi ma equipe meza mu gihugu cy'Ubwongereza canke au niveau européen ariko bamaze guhakaza na Prito Klopp yageze muri club yitwa Liverpool n'ubundi agisangaho basako agisangaho ba Alberto Moreno agisangaho ba Nathan Crane akoresha equipe mugabo uko iminsi yagenderegera imbere yongeramo amaraso mashasha araba hakwiriye kuranforsa nice yipfuza mu bagomba kuzana kugira ngo bizavyo bake equipe yitwa Liverpool imeze neza abigerako kugera umunsi asinyisha umugabo witwa Sadio Mane mukura mu Southampton amuzana kwa Liverpool kugera umunsi asinyisha Wijnaldum yarakorokanye na Newcastle kugera umunsi ahitana umwana witwa Andy Robertson akamukura mu cicaro ca kabiri tukabona ngo Liverpool ni biri na hatobu no munsi ejo canke hirya yejiri kwiri yubaka mugabo progressivement izoba nziza itanga ivyo abantu bipfuza twageze ahantu rero tuvuga ngo umugabo witwa Klopp yabaye serie subira kwa Southampton atera mu defenseur nka Virgil van Dijk agenda kwa amatera umugabo nka Mohamed Salah na Harrison Becker yubaka Liverpool yakanaguza zimvye nyuma yuko yari muri Roma yakorera Montada Barcelona ireba De Rossi ireba Daniel De Rossi yari ifisa abagabo nka Baraja na Ingolan yubaka Liverpool teranye ubwoba ko ni bari bakimufiza Liverpool igaruka gutanga challenge muri IPR kabwira Guardiola ati nubwo wowe wadutanze kubaka projet we kandi bibariko barabifata cyane reka tuze duhangane bagera ku rwego rwo gutwara UEFA Champions League mugabo nubwo ngo gahunda yari yo gutwara ibikombe mugabo ko peut-être IPR cyari kimwe mu bintu bibaraje ishinga kubera ko bagiheruka inyuma y'imyaka 30 Liverpool cyikiniye finale barayitakaza 2018 bakinindi finale 2019 batwara igikombe dutangura kubana ngo rero Klopp equipe yatangwe gusa nawe icinduka equipe itinyitse au niveau européen mugabo no munsi Anslot ahabwa akazi yahawe akazi mu vyuzuye donc mu rugo guzuye gwasizwe n'umugabo yitwa nde Klopp atashobora kumanaginga ivyo yasanze Klopp nemeza ko yasohotse umwanya mubi kuko yagaragara ko ariko rakora transition entre la projet yamuhaye vyinshi na projet nshasha ashaka kubaka projet yamuhaye vyinshi kuko yaraje gutakaza Joe Matip yaraje gutakaza Thiago Alcantara yaraje gutakaza Mediane yose erega yagiye aba Gravenberch batarabakuru rugera basha Gravenberch deja ni nawo maka yaramuguze ntiyamukinisha même chose kuri Dominic Soboslai ni yari bwa ari umuntu navuga ko yarafise mwiza ari umugabo witwa Alexis McAllister ko muri equipe yitwa Brighton and Hove nico gituma je muravuga ngo credit kuri Slot bwa mbere kuko hari urugero iyi equipe riva bitwara igikombe yayigejeje ko nubwo nyene nkuko bivuze zari produit z'umugabo yitwa Klopp mugabo nawe tuje we twarayibonye nsoki concert gushira iyo cohesion batatu bahoraho mu satirizi batatu bahoraho muri median bane bahoraho muri defense ndetse kuko arafise n'imiburi 11 mu bintu yakoreje kenshi gusumba mu bintu vya mbere nemerera Anslot ko yafashije Liverpool
no kunywanisha Mediane nta handi hantu namwe yigeza nywanisha kuko mu busatirize umwanya wo kunywanisha yarasambuye uribuka n'imiburi biri nko mu nkino nka 10 za mbere za champion ibiharuro vy'umugabo bitwa Luis Diaz Fernando Marulanda n'umugabo bitwa Mohamed Salah vyari biteye ubwoba mugabo sinzi ngo habaye pressure kumva ko Kodi agomba kuba insere muri club ahitana umugabo yitwa Luis Diaz amuhindura mu avant centre bivuze ngo uramaze gupertirwa no kuri Klopp vyarabaye ahindura Sadio Mane nk'umu avant centre kiriya kiri mu bintu rero nanje wanashaka nagiriza umugabo bitwa Jurgen Klopp mu mwaka yose yamaze kwa Liverpool byaradestabilije umugabo bitwa Sadio Mane bimwonona mentalmente arasohoka umupira usa nkaho urangiye mugabo ugiye kuraba Anslot kimwe mu bintu ndamushimira imyaka yose yamaze kwa Liverpool suko yatwaye EPL ahubwo kimwe mu bintu ndamushimira mu bintu yamaze mu myaka 2 yaramaze kwa Liverpool n'ugwego rw'umwana yitwa Ryan Gravenberch yamugira ico cizere aba meilleur jeune joueur bari baje gutwara championnat bivuze ngo ugiye kuraba John mu bantu bemeza ko iriya championnat arayitwaye ntawo bideha namashugwe yiwe umudari yarawambitswe mugabo hari byategerezwa kubanza gutegura kuko ikintu ca mbere kisunikira kuvuga ko iriya yari projet ya Klopp twatanga uyu mwaka akoze recruitment Klopp atigeze gukorerwa muri club bamubwira ati dutanga uyu mwaka babakinyi bawo harabatakaje urwego hari nabashasha binjiyemwo ipangirere 11 de départ biwawe turinze duheza saison nta 11 de départ Liverpool igira turinze duheza saison hari abakinyi batakaje urwego kabana ngo bwa bwiza bw'umumenyereza ushobora gufata umukinyi yitakarije icizere bukamugarura muri Anslot nta birimwo uca wiruka caki natangura ndakubwira ko umugabo witwa Brendan Rodgers equipe tugaragarije ubwiza mugabo bwo muri kazoza hakacabura umumenyereza yofata ubwo bwiza ngo bupushinge n'ibikorwa vyo vyiza bigeraho bigera kugera mugabo witwa Jurgen Klopp arabirekuye arisiza ari vyiza Anslot arabidadanganije none twari tugeze muri ya myaka yo kuvuga ngo Liverpool nimba Jurgen Klopp agusiza uri mwiza agusiza nakuguriye abakinyi baba jeune bagomba kuza gufasha ni muri mu myaka 5 6 8 bamwiza do plus rero icakana n'umugabo witwa Anslot adashoboye ico kintu kuna musi nabaye desi nibaza yuko bitari bwigere bimba ko umupira w'amaguru defete 20 mu mupira w'amaguru kuri Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza defete 20 anganya 10 yisanze muri saison slow yarabaye muri Premier League ari umwe wamenyereza bahawe byose na equipe turetse amafaranga ago bakahabwa n'ubwo bubasha bwo kugumana aho bashaka no gusora aho bashaka mugabo bitatanze umusaruro ariko abantu ntibirengagiza ikintu gikomeye bwa mbere credit kuri Liverpool kuko Liverpool ndayifata nka equipe yabaye yishima canke yitahura ico Slot avuze canke ico parcours ya Slot ivuze mu buzima bwa Liverpool kuko ari save hari ico yongereje nkuko umuntu ariko aruba kumuna kaza gatereka kitafari ntushobora kuvyanga mugabo ataguha garantie ko yotereka kirindi agaca gumatereka kumusenyi canke ivyondo gusa uramutumura mugabo utibagiwe ko ryatafari yagize gute yigeze kuri tereka ko iki gikombe kimwe Liverpool barubashe Slot iki gikombe Liverpool yatwaye kuri Slot vyaratumye barekonesa baravuga ngo reka kumbure tuguhe umwanya ugwane nibigiye bitandukanye katari kibazo cabo twogura nibindi turabereye elma nemeza ko Liverpool musezere Slot bivanye no kuvuga baba ari message sho ko babona bavuga ngo nubwo twokongera amahirwe mwakuze ushobora kuba atacize rutanga mu vyukina cyo tuma twizera ko hazoba changement rezo pour akere ko aravugwa na Anthony Raola bariko bari inspira kuri je akina urabe Anthony Raola equipe yiwe ya Bournemouth ni equipe je navuze ino saison iri kira kina umupira urumva inspiration yo kuvuga ngo ibi bintu mbaye umumenyereza akaba ari byo equipe yanjikina no kumva ko nijimye yamara Slot kuko ari message yo muri kurata size equipe aho yategereza kuba iri oya bwo ububeje kabisa iyi Liverpool bon ego aho yategeza kubiri bivanye n'ubushobozi afise cyangwa ngira naho yarabona we ko agomba kuyishira oya probablement idasivye Ligue des Champions ariko kandi basi ivuga ngo twotegura tutari kuri pressure kumva igikombe tugeruka kera ivyo ndavyemera nko mw'imyaka 2 irenganye mugabe igikombe nako aho basize uvuga ngo ndabasize mu kibanza bategeza ko barimo Liverpool icisobanuye mu mupira w'amaguru mu gihugu c'Ubwongereza ndemeza yuko igikombe Liverpool yatwaye cha Premier League mu mwaka uheze yahiganywe na equipe mbi ikiba serie yoyo peut-être ko ngira ngo ni izina ryabo nico bari bipfuza kubata nka Akora yari fiswe na Manchester United cagiye kirabafasha mugabo bagwanye na equipe mbi oya ivyo hanyuma no musi kumbira ngo wasize Liverpool mu kibanza kwiriye
ekipe ifise Premier League 20 na Champions League 6 ikwiriye kuba ya gatanu ije muri UEFA Champions League kubera ko UEFA yatanze bonus yo kongera ko ekipe kubera ko arakazi kakozwe na Aston Villa kubera ko arakazi kakozwe na Arsenal oya na jenemeza ko ansoki concerne resultat Liverpool yategerezwa kuya yaraguze ahayisize siho mugabo ansoki concerne context yo kuvuga ngo ndabasize tuzokina Ligue des Champions ndabasize dufise igikombe mu myaka 2 yeze donc nta pressure yo kuvuga ngo tugiheruka mu myaka 30 ndabasize muri muni yovuga ngo Liverpool niyemerewe kugira resultat mbi andemera ko isiza aho yategeza kwisiga oya muri maki ikintu conyene je nakora kuvuga kumwubaha kuko haro nibiharuro vyerekana ko meme iyo aba boss ba Liverpool batapersevera hari uburyo bari no kumwirukana zitarahera kandi wari kumenga ararenganijwe wari kumenga ni bamuhaye umwanya wo kwirimbura bien sûr mugabo uwo mwanya gushika no mwanya ucabirukana sezo iheze ngivyo rero kuri Alan Slot wa Liverpool ariko akinyi bamwe barashobora kuca baja mu gikombe c'isi baryohewe akinyi ba Liverpool hari n'umugabo yitwa Mosara sinzano nasomye muri weekend avuga ko atamenyereza ngo uruhara asigaye muri Premier League menyereza uruhara nyuma yuko Spirito yagiye Maresca nyama kari garagaruka ruruhara Maresca byarafise uruhara wanza buriyo apana buhanza umushatsi wa Maresca uhera inyuma mu kabongosho ego ntabwo uruhara ni umutwe wose none Spirito yaravuze uruhara tete complete maraze none yaravuze uruhara nyuma yuko Pepe erega na Pepe ni yaravuze uruhara Pepe agiye na Maresca Pepe no kwara umusirimu tusi